2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Mwaro na Gitega aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Mu ntara za Rumonge, Bubanza na Cibitoke hakazocamwo n'ibihe vy'izuba. Iyo mvura kandi izoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Kayanza, Kirundo hamwe na Makamba. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe c'isaha 11:50 rirenge igihe c'isaha 12:9 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguye n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje yabashikirije mwakoze kuyakurikira.